Sarifu. Yes, Mr. Siku mingi bana. Cyane gose niko kwema. Ego. Imana ishimwe n'ukuri. Abo namusanga mfise amakenga kubera urazi yo kenshi wowe iyo umaze kuja muri sport. Ni gake wemera yuko twamaduhurira ahantu. Umbwira ni tudahuriye muhira nejo ku kazi. We nta service unsaba ngo ndeke kuyikora. Igiro munsi narimo amakenga n'ukuri. Oya vraiment nta ngorane kabisa. Baze uri umuntu wanje ko yiri. Najewe na replay nubwo kumbwira muhira. Cyane ndagusangire kuri tele. Okay. Byageze neza ariko. Nukundi turashima vraiment. Ifoko urabona yuko ivyubu ingene bimeze utagiye urirukanga za diabete urwara butandukanye nawe uzubagira sport ntuzuraba uri muto ubu diabete nigira umutwe ngo upima 200 iragukubita hasi ego nukuri cyangwa muto canke hama kwanza mbenda gushimira burya bya bintu byageze neza byene twabipanze byene twabivuganye impanuro wampaye vraiment nzambereye umuti nivyo kabisa amarero n'ikindi nkaba mfise inkuru nyayo noyita yuko yoba ari umugisha kandi yoza yaje nk'ikintu kije gukomeza ubucuti bwacu abari diri y'amafaranga urazi mu kino genda keneye inoti ko yo yirarusha habwo n'ikintu kije gikomeza ubucuti bwacu ubu rero tugiye kugira icyo dupfanye reka duga kwijambo rero nyarutsa je mba nkeneye umuntu ntabwo mambwira ijambo ryubaka cyo bifisa akamaro apana kuja uca hirya no hineka genda umubo dudurira ko rero twumve bisasare bije mu bantu Imana yampuje nabo ntazigera nicuza mu buzima uracarubandire kabisa hama rero sikindi muramwanje Mirage uramuzi Mirage wamuguza tunga muramwanje akujya mugabo ari afise inoti Aisha inoti si kibazo kuri we n'ukuri ama kwacara kwacagurika n'ukuri Imana yamuheje abiri Mirage rero akaba afise ikibazo mu rugi wiwe ikareka hama rero nya kibazo ico gutangaza nuko umuti yawurangiye yuko uri mu rugi wawe none Mirage niyo yakuntumye ko jewe cyanye n'undi muntu cyese ndabyumvuja mugabo gashaka ko tutamenyeranye ico ndagukundira nico wowe Aisha ni point ku yindi urumva Mirage n'umugore wiwe urako bamaze imyaka n'iyindi ariko batarahezagirwa ikibondo kandi narabyumvise ibyo bintu akubira babagiye umuntu afite itunga nkarija akabura ikibondo vraiment kuri Mirage bwawe n'ibisanzwe nta kibazo ariko umugore uvuga ni ikara ry'umuriro afise umutima umugore wenyene umugore wiwe ndaca yaguha abaricaye ariyumviriye hagera igihe avuga nti oya jewe ahubwo nshaka uwundi mugore yoza ngaha turabe ko twava turonka basi n'ikibondo cyoza kiramenagura amasahani ibirahuri televiziyo yatsa zimwe ariko kuri condition umwana azwi w'imico n'imigenzo wakaranga yigenza rundo ico kibazo babakizanye mu maboko yiwanje umugore wa Mirage wenyene kayobera abahinga cyo kintu si cyo nkuru niyo cyene wifondewe ndakuze bantuza bwa bujanja bwawe mugabo sari kuva jyana urabona wowe uko utangaye je turi kumwe nawe nyene direct face à face ja kwijambo rero bimaze rero kugenda uko arakimpanuza nabwo rero ko bikuvuyeko ni byiza aho werekanye ya mico n'imigenzo ya Bikira Mariya kuko si byabose rero acabwe desha kayuko wumfasha nabwo ni mu mwanya ndicara ndiyumvira ariko ubwenge n'agatima icyumviro niyumvira cyose kiguma kingarura mu rugi wawe ku rugi wanje madamu wawe sana afise mtoyi wiwe HADYA gute aya mahirwe nitwoyabo ashenge ndakurabire cha ndakunywera uzavuga ijambo y'ishinga ntaherera kuvana wabaho yego kabisa kandi hazi ko hatoboye nakabaye kandi bari pre kubyo ibizosabwa byose madamu wiwe niwe agikuriye niwe ari ku murongo wawe ati rero umutima n'ubwenge bwose bwagutumbereje mu rugo rwanje bavuga tujya mu bofre wawe arakwiye kandi aya mahirwe tuyamuhe urazi rero ndakuremesha si ubwiza gusa ujya mu bofre wanje afise urabona n'abavyara nyene basi ni imbuto imwe kandi ibibondo rero nakubiza bisaya nujya Mirage ndabona yuko nawe nyine atacabaye ki rero
je sinogutebya mwana wa mama cyane gose ico nakundira icambere yego sinokurazi ko nokubesha namusi ngo ndakubesha nico ndagukundira ujya mu bufure wanje hari agahungu kakabandi bwa bungu bw'inyamuji yego bigwa barahendana ariko nta bidafashe urabizi nawe ariko ico nicobuza yuko umugambi wacu ubandanya je rero yego ico no gusezeranira ndagiye kuvugana mukuru kuko ujya mwana ujya mufasoni wanje niwe nyina niwe se niwe byose sibyo icyo avuze cyose ategerezwa kugikora kandi ko urinze umbwira yuko mukabiraji nyene ari we yashize ko akora kuri ico kintu avuga ati nkeneye kujya yombera mugenzanje cyane ico nagishimye cyane nako uyu bwazi kandi ndagiye kugikora kandi azi yuko na mukuru amaze kumva yuko ari mu rugo kwa Miraje ateza kugikora hajya nta kabaza kariko nukuri nta ngorane nta kabaza kariko bwo ebora magara yacu ni twese Okay, thank you. Sawa. Gaposho. Ibintu twumva mama. Niko ndarota cyangwa nibindi bintu biriko biraza bita Kwanza uno munsi pisi ibyishimo bidasanzwe niyo nkuru umvise ni inkuru nziza iryoheye amatwi indyoheye ni inkuru mbi yo kumva nk'umuntu yitavye Imana mukama w'ikigongo wo kwitiranya umuntu tugiye kuzana umugore ngaha atubyarira abana ukamwitiranya n'inkuru y'intuze ushaka buzobyara wewe uko Imana itampezagiye kuri ibyo Gaposho ndigeze gute mabuze ico nakubwiye ntukihebure na Sara ajya kubyara afise imyaka 45 irimo ariko Imana yaramuhaye umwana kweli ego ibyo ndabyumva kandi ndabitahura neza naje kwihangana ndihangana ariko imyaka yabaye imyaka 10 kandi nanje nkeneye ibibondo nkene kubona umwana agira ngaha nkene kubona umwana akina umugabo wanje aryohera abona ko afise umwana ndikoze kubw'umuryango ariko mabuze ico nokubwira iyo ni nambara wizaniye ya Sodomu na Gomora imwe yo muri Ukraine n'Uburusiya bariko baraterana amabombe amabrende wizanira intambara koko ibyo sindabyibaza mu nzu yawe oya Jesko ntazi kugwana atogwana ari wenyene je sinzi kugwana frame ariko nibaza ko ibintu byose bizogenda neza Imana izobihezagira nawe ndakwizera kuri cyabwenge none koko ugira usumbe n'umuntu aturatse kwa rujana Gaposho urazi ibyo umbwira aho gushavura numva notwenga iminsi yose kandi warazi kuri umugenzi wanje iyo bivuga byose numva byantwenza gute ico noguhanura ico cyumviro cy'igihugu zero usiprime reka fata kwanza agafanta ndeka mukuri fata agafanta worosha umutima imvura amabuye ariko Gaposho nifana tena na petit fils mana we urayihebye none cyo nariko ndatenda nayiki ariko ko kuri ariko gabana ahora tinga induru zizokwamaho nta nduru je urabizi ko ndi umunyamahoro babibimba dogo nyumba ndogo zirasambuza kubatitahura panejera urumva cyo kugira amabuye jewe igituma ndakubwira ndaguhanura je papa wanje arafise abakora batatu Ivera Nana Ivone barabakora batatu ariko amakuba nabonye mu rugo kwa papa n'ukuri ibyago hamwe induru wamenga ni ishure rya kungufu hamika n'ukuri ariko Gaposho ibyabaye kwa papa wawe si ukuvuga ngo bigomba no kubiwanje oya genda umunyamahoro Gaposho kandi urabizi twabanye imyaka myinshi uranzi nta nduru zateza ariko baca umwana mu kirundi akari mu mpene n'ubu ntama
kuko byose birabira urakoze no kumanga fana genda kwinyweshaho kandi nkeneye amafiriti mu ijoro ndabimukorera ariko naho mbw'ibintu bitangaye. Madame, burya rero jewe ari inkuru nari ndakuzaniye. Ntumbwire. Yego. Ntabwo yinyenze. Icenda ishaka ntanayenze. Ibe nziza gusa. None hari inkuru ndagera ndakuzaniye ko kuyishaka. Uyizaniye na mwako kipenzi. Inkuru zatandukanye. Yoye niba ari nziza yimbye ubonye. None hari umunsi ndakubwira inkuru mbi. Kandi we nawe unazanije inguwa. Hari inkuru mbi zishika ukaza wumva ngo naka yapfuye. Rero ngize inkuru. Nazo nyene ni inkuru. None uba wumvi utabimenye n'ubabara. Bo. Muca make ni inkuru je na muto yawawe. Yes. Yego. Burya muca make rero waje kubimbwira ntujya mu bofre wa Mirage. Wa mutipe w'umugenzi Sharifu uramubona? Yego. Je haje arambwira. Tujya jewe bofre wanje arakeneye uwundi mudamu agira kabiri. Nati ujya nzi cyane. Ujya nyene kutavyumva. Uratangwe ukanagura amaso wenda kuwuzi. Uri bigwa hashashe wenda kuwuzi. Ngiye ndakayumviza. Iya bari uwundi ntiwarukanuruko ndakuzi wewe turazinanye. Arambye ati rero jewe bujyanya ujya mu bofre wawe. Jewe ujya mwana nabonye ko ari umwana yuzuye ubwitonzi bwinshi. Muti wanje. Murarundi ko ndavuga. Ufise bangahe? Iyo nkuru niyo shaka. Bandanye. Uranyumva neza? Cyese shaka kukwicisha amajambo. Ndagusabye uhamagare mutonya wawe. Sivyo? Umubwire uko ibyo bintu bimeze. Urazi yuko Mirage afise umugore, agiye kuba umugore wa kabiri. Kandi buryo ngo umuntu yazanye cyumviro. Ni umugore wa Mirage nyene. Urumva mugenzi we. Nuwe yabonye ko atawundi muntu yoza kumubera nde umugore w'umugabo we atarujya mutoya wawe. Urumva yuko yagize gute yaragomwe cyane. Icyo ndifuza rero hamwe uramuka mwe n'abanyavyemeye sinkeneye yuko aza kutumara amazi. Umuhamagare mu bwitonzi ntubimuzirikire katabishaka. Umubwire uko ibintu bimeze wenyene abikore yumva bikunze. Sibyo? Apana kumuhatiriza we kura turazinanye wamaze kubona hano n'amafaranga. Sinkeneye yuko biza kunyanduza hanyuma tuza gufusa. Ntuge bwoba. Wewe ahubwo shaka kugenda ubishura mbwa ati ibintu ni sawa. Mbega kugira ngo bashinyishwe. Jewe icyo navuze nahije banza kwanza muvugane kuntu nuramenye yuko arabikunda. Acyanga gute? Ujeje wonde. Mugisha byo nakubajije. Oya ujejirishije ndijisho giwe. Nakubwiye nurikisho giwe. Wewe yemeye nawe abayemeye we ubwoba wesha kwa telefone ahubwo wabwira. Ko mutasangiye umugabo. Igena kurondera wemeye nawe cyo yemera. Ibi byemera. Reka ahubwo na mama rubiye. Hadya. Sawa wewe sigara murayaga je ndagiye. Urakoze cyane bari guheza gino munsi. Asha ibintu inkuru ngiye. Nyaruka. Yaje. Nijyaga tutetse bata n'amaziri mu yibaziki. Icara. Nagora gutuma amazi arikura yanzanira hanyuma. Ndabuze naho mpera. Kwanza kubaza. Mbere kugusohoka najyanye. Meruka kugutwara kuri bici ryari. Cyari kujya maskri ntayikumbure. Urumva? Shaka kwanza umbwire ahantu hose wifuza gutembera ndagutwara. Wavyumvise? Shaka umbwire ikintu cyose wifuza ndakugurire. Kuko umunezero ufise nuvuye ngo ruhagara ku mabati hejuru nkakomeza. Bose bakanyumva. Inyoni zikanyumva. Cyambe nambe shaka. Habaye iki? Je umunezero nk'uyu naheruka kera? Naheruka Sandra, je umunezero wumva n'ufise naheruka kera mama agomba kudutwara muri Kenya. Wabonye ko n'ufise no munsi. Basi habaye iki? Wagarutse ide munezero nene narabuze imyaka myinshi. None habaye iki? Sindi ko ndatahura ibintu byabaye. Ubiriza. Uraryohewe rwose. Umwanya bose nduhuka umutima wame ndohingira kugira numva umengo byandenze. Ndagusabye umbwire ko ari ibyo bintu. Ubiriza.
mfise umunezero udasanzwe ku by'ukuri nk'uko bivuze ntero kunezerwa nk'uko kera cyane uratse kuri ino si nimba ari ibintu binezereza kumva inkuru nziza kuri wewe kumva inkuru nziza kuri wewe kumva ko wewe hari ikintu cyiza kigiye kukubako numva umengo isi ni gwanje inijuru ni gwanje ibyiza ni gwanje jewe ndazi ko nayikugera uryohewe ndabizi neza aho hava unterura utanashobora ahubwo buragira imyimenyerezo yo kunterura kuko uramvara ngaha mpaka mucumba ndagusavye mbwire urabishaka kubyumva ego ndashaka kubyumva kuko je sinumva urabishaka ndabikubwira mbwira ndagusavye uriteguye ego waronse umufyase kandi si umufyase gusa agomba kugutwara nikukanura gutya kiragenda yikubwiye uca usoma umubibizu by'amaso hehe hose umubibizu ungire gute ivyo nivyo ngiriye umufyase nawe ntubwize ntumbwire ko atavyemeye ntumbwire ntumbwire ko wovyanka neza na neza no kumira uhagaze uranyumva umviriza twende mukibuke umviriza kwanza tekana cyangwa imwobe wagwiye igihumura no kubyumva byanse ingene uvyakira ndiko ndakumvira ariko uranezerewe nkanje basi nubwo twenga utanyereka ikintu kimwe cyerekana ko uryohewe nubwo uravyakiriye nkaho ndagutumye ndagana ku botike cyo mwisoko kwiko uvyakiriye gutyo kubereye cyangwa ko ntakubwira wari ega sikagahimbiri kawe nyirukana hari yari sikajya umugabo afisa n'umugabo ikigeretse kuba umugabo afise iki inoti ninde rero ni wa mutunzi Miraji mvita kubwira ndabizi ko urabizi ko afite umugore ariko urabizi ko ujya mugore batavyaranye bazi imyaka myinshi majama akeneye jewe eko akeneye ko umugore wa kabiri umuvyarira abana beza nabingenoze ushira mu murimo uzovyara ingenasi kwanza nta n'ububi dufite muri famiye umviriza ibyo nakubwiye ndakumenyesheje sindiko ndagusaba uburenganzira icyo ucibuke ndi mama wawe ndi papa wawe ndi nyogosenge impande zose nazihagazemo neza nibazo urabizi bisobanura yuko rero n'iki kintu nakubonye nyine ubyakiriye nk'aho umenga sinzi ibintu urimo we muri ino si ntunzi naragutanguriye kubona izuba kwanza ibyo ndazi ko utovyana umviriza icyambere na mbere ngaha aya nshaka nakuhumuriza kwanza numvise ko umugore wiwe ari we wa mbere ashaka yuko umugabo wiwe arongora aho urumva ntabwo bufise kuko umugore agukunda narifite ubwoko umugore ariko umugore nta kibazo afise gisigaye wewe ari ukwitegura umwanya n'umwanya baraza hano umwanya ari n'umunsi ari ejo baraza wewe rero no kwitegura kandi rero ukikura ukaba nk'akamarayika ngiye kugurira impuzu ambara tugende ndakurondera impuzu ahubwo nziza urafise ikanzu nziza uzokwambara sawa nkeneye yuko witegura use neza wicaye nk'akamarayika hama baze ndagukweshe ndiko ndabona uri muri iryanzu naho ndabibona inyuma hari indani naho hameze gute tugende huwo mbiko kurazubaye n'ibiki je sinzi isi urimo je sindi musi isi urimo wewe uri mu biki tugende nakurondera impuzu kwambara amarura akoze ko nyitaba kubera urabona nyene amasaha naye amatara kujyanye kuja ku kazi babibona ariko nabonye iyi nkuru ntoyijyana ntoyibika kabisa kubera ndazi ko iza kukubera ubuki iza kukubera ubuki mbaza rero ndetse ko nkunda inkuru amakwanzi yo dusenga niyo yego iyo dusenga niyo kandi ratumvira Imana ishimwe amasengesho yawe baje Imana yishuye na saa moya itaragera nukuri yes zamenda ko babaje ya mucamake ntagiye kure ntaciye iburyo cyangwa ibubamfu byavuye iwabo na Sandra HADYA bigenze neza HADYA tayari yemeye yes
n'umuntu wawe yiwe aravuga ati Oh ndemeye my god, what should I say kugira ngo ubyemere neza cyane? Yabyemeye 100%. Manu urakoze Ariko yasabye condition kondisiyo nyabaki imwe yonyene gusa. Anaje nayishigikiye. Niyo ashaka yuko wowe nyine kubwawe na muramuka zawe ariwe Farhan mugende muri abo babiri agiye aturire kubera buriya Mukeba w'umuntu aragoye murabizi abyivugire abimwemeze imbere ya mushiki wari Sandra n'imbere y'umugabo we wari wamutunze. Aho rero aho ngiye inkuru nziza iryoheye amatwi iryoheye umutima iryoheye umubiri wose. Aha rero umugambi wanje ugiye kuja mu ngiro, wa mugambi wanje nari nkeneye wari ku mutima ugiye kuja mu ngiro. Ubu kweli ndiko ndabibona kubibaye kweli ndiko ndabibona Farhan tumwomore acagenda ataravye n'inyuma. Tumwomore waruzi yuko tumwomore acamaze yuzuza toilette gusa. Yo wa mugo ibyo ni ikindi kumva n'amatwi y'uwanje ibyo nyene wumvise babashira inyuma y'ineza yose abakoreye ineza yewe uribagiye yuko naho dushitse nabo nyene abifise mu ruhande none atuhiki yazanye iki yakuyi wabiki musazanje ko ari wampari waduhari wadufasha wabizeye kuiki yakuyi waba amahera hakuvuga nabi wojya nabi uratanguye wa mugabo wibagire aho yagukuye ujya mugore ntushake gutuma nkoza agati mu ntozi mbe urazi ko yaje kwa musaza watacafise urazi ko ibyo bafise byose babironderanye heye yakuye amahera wawe mutahara muzanira yakuye amahera wambwira ati niwubaka inzu umviriza wa mugabo ntunangure amasaha no ku kazi wose bajewe urazi yuko atawunyanika kwa abiri ego simvuge ngo navuguruze ibyo navuze nibyo nyene hoshi ja ku kazi cyangwa uje mu nzu ryame ndakwisabye atasiona jewe garukira intumbero y'uwanje ni kwa ntavyo intumbero umviriza manura amaboko yawe ntavyo intumbero ngaho okay intumbero y'uwanje ni kwari gushwana nawe je igikuru nuko umugambi wanje uja mu ngiro navyo uri kuradedemba ngaho sindavyumva icyo nakwibutsa ni kimwe nakubitije ko nunga urutoki turabarundi waruzi ko turabari ukora icyiza ukagisanga imbere iki zadukore niki wakora inabi nawe ikaguherekeza uravye nabi uzomuja inyuma ego uravye nabi uzomuja inyuma mbega umuvugira cyane muhuriye kuki papa shirako ntunduzi ishavu ry'iwanje genda mu nzu nako kazi ushake ntugende urabona cyashaka kunesha umwanya w'ibyo ndimo jewe umugambi wanje upfe kandi jewe ntegeza kuwushitsa nta kibuza